Perezida Kais Saied wa Tunisia kuri wa gatatu yatangaje ko umuhanga mu bumenyi bw'ubutaka Najra Bouden Lomdane azaba ministri w'intebe wa mbere w'umugore muri Tunisia. Akanama kigenga kuri wa kabiri katangaje ko abakozi barenga 80 barimo n'aba OMS bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina muri Republika Demokarasi ya Kongo igihe yari hanganye n'icyorezo cya Ebola. Muri Nigeria abaruvyi 20 baguye mu gitero ingabo za leta zagabye zirashisha indege mu nkambi y'abajihadiste mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu. Hashize hafi ibyumweru bibiri ikindi gitero cy'indege zisukura urusasu gihitanye abasivili 9. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda herutse gusura abasirikare 1000 yohereje muri Mozambique aho izo ngabo zifasha kurwanya abaheza nguni ba Kiislamu mu majyaruguru y'intara ya Cabo Delgado n'uturere bangikanye. Naho muri Zimbabwe abakoresha bategetse abakozi kwikingiza COVID-19. Leta nayo yategetse ko abakozi bayo bagera ku 500 babanza kwikingiza. Abaturage babarwa muri miliyoni 15 batuye Zimbabwe bagera kuri 15% nibo bamaze gufata urukingo rwa COVID-19.